twamaze iminsi itari mike kuko murumva ko nagenze mu burere butari buke. Ubwa mbere bwobwo nuko navuga yuko kuva mu nshinze amabanga yo kurongora abarundi ibihugu bibiri, igihugu cy'Ubushinwa n'igihugu cy'Uburusiya, sinari bwabigendere kandi muzi ko ari ibihugu dusanzwe dufitaniye ubucuti bukomeye cyane. Nico ituma rero izi ngendo ntizabaye ngufi kuko ibyo twayaga ntibyari bike. Ubwa mbere rero tuvuye ngaha i Burundi twagendeye igihugu cy'Uburusiya. Igihugu cy'Uburusiya rero turafitaniye imigenderanire itari ya vuba, haba mu by'ubutunzi, imibano n'ibya politiki. Ndetse icyo gihugu navuga yuko ubu ariho bibonetse ko dushyitse ku ntambwe ikomeye, kuko amatwi ansumira ntitwari bwashyikiye urwego abakuru b'ibihugu bahura. Mwarabonye igihe bashyira urwego abashikiranganje b'imigenderanire bahura, uw'igihugu cy'u Burundi yaragiyeyo, n'uwo mu Burusiya nyene araza. Ubu rero hari hageze urwego rw'abakuru b'ibihugu ko turabira hamwe ingene imigenderanire yacu yifashe. Rero tukaba twasanze imigenderanire y'igihugu cy'Uburusiya n'u Burundi yifashe neza, kandi twese tukabona yuko iri kwitera ije imbere. Ni imigenderanire ifatiye ahanini mu bijanye n'ubutunzi, ibijanye n'ivy'imibano ndetse n'imico kama. Ndavyibuka yuko mu Burundi harigeze kuba umugwi w'abavuzi b'ingoma wigeze kujayo mu mwaka w'1984. Mumva no ivyo mu mico kama birimwo. Rero twarabinezerewe ingene ibintu vyifashe, ndetse turavuga ko tugiye rero gutsimbataza bikomeye, kuko muri iki gihe turimwo ni igihe hari amahinduka menshi mu isi. Ni igihe isi iguma ibona ibiyihanze bitari bike, haba mu bijanye n'ihindagurika ry'ibihe, ibijanye n'amahoro n'umutekano. Mukaba muzi yuko icyo gihugu ndetse gisanzwe gishamiranye n'igihugu cya Ukraine, ndetse ibindi bihugu byo mu burengero nabyo bigaca bishigikira igihugu cya Ukraine, no Burundi bukasabwa ahubwo ko nabwo bukwiye kugira aho buhengamiye. Ariko igihugu cy'u Burundi birazwi yuko atagihugu na kimwe duhengamira ko, twebwe dukeneye bose. Icatunejereje nuko aho abandi bavuga ibihugu nk'ivyo mu burengero biti muteza kudushigikira, wewe ntavuga ati mutegeza kudushigikira, avuga ati kiziba mutangwanya. Nico gituma tuyaga dushira hamwe. Rero ibintu twari twashatse gushimikira ko hariho ivy'umutekano twarabiyaze, kandi yuko tugiye kubishira mu ngiro. Tukaba twiyumvira ko abashikiranganje babijeje bijanye n'amahoro n'umutekano bagiye kuzoca babikora ubu bwa vuba, kugira ngo dutsimbataze iyo migenderanire mu byo gufashanya mu bijanye n'amahoro n'umutekano. Haba mu buhinga, murazi turafiseyo n'ingabo, intwazangabo ziriko zitegurira kuba intwazangabo ziriko ziga hariya mu Burusiya. Twari dusanzwe turiko turakorana. Ikindi ni ibijanye n'amasoko ntanganguvu. Mu Burundi turafise ubutare busa n'uburiko budupfa kubusa, ubutare buzana amasoko ntanganguvu, ubutare bwa uranium. Rero ishirahamwe rya leta y'Uburusiya ryarasavye yuko twokorana kugira ngo turonke umuyaga nkubukuye muri iki gihugu cyacu. Nico gituma twaciye tugenda mu gisagara cya Leningrad, tugiye kuraba ingene uwo muyaga nkuba uronderwa, ingene ukogwa. Dusanga koko si bya bindi by'ibijandijandi. Twarabonye yuko hari abakora kuko batunzwe n'uwo muyaga nkuba nyene. Ni ikigo kinini cyane, twasanze ndetse kigaburira Uburusiya bwose, nta matara higera zima, amahinguriro arakora. Ku buryo rero twasanze ngahi Burundi ico kigo kije ntitwosaba ikingana naco, kuko Burundi ni butoyi, kandi ivyo bazokubaka
bizodukwira ku buryo mbere tubona ko dushobora no guha umuyaga nkuba n'ibindi bihugu bibanyi. Rero baratwemereye ko ubu bwa vuba bagiye kuza kugira ngo dushire ku mukono ku masezerano ingene tuzokoresha ubwo butare kugira ngo butuzanire umuyaga nkuba ukwiye. Ndetse ubwo butare ntibukora mu vy'umuyaga nkuba gusa kuko harimwo n'ivy'ubuvuzi, bavuga bati tuzoca dukorera no mu vy'ubuvuzi kuko murazi yuko nk'ingwara za kase zivugwa nyene biciye muri ubwo buhinga, no mu burimyi natwe twaratangaye ko ntitwari tuzi yuko turi kugahiye kuko ubwo buhinga bwo gukoresha ubwo butare buzofasha mu bijanye n'amagara y'abantu no mu burimyi. Tuvuye ngaho twarasubiriye turagenda guhura n'indongozi bw'igihugu cy'Uburusiya kugira ngo badushikirize icese ca kigo kijejwe gusuzuma ingwara, laboratoire mobile. Ni laboratoire nziza cyane, twavuze tuti hamwe twavuga ngo mu mwaka wa 2040 ngo Burundi buzaba bugeze, bavuga ngo twaba dufise laboratoire. Ubu narabonye yuko bishoboka, ajya mvuga ntidukuye amaboko mu mpuzu, birashoboka yuko imbere y'umwaka wa 2040 Burundi buzaba bwamaze gutera imbere. Birashoboka kuko murumva nkaho turaronse igikoresho gikomeye cyane, tuvuga tuti aho duca dushirako tuvivura tuti cya kindi kirabonetse, dusubira turondera n'ibindi tuza turashirako gushika aho tuzoshika. Rero baraduhaye iyo modoka irimwo ico kigo kivura gisuzuma ingwara, kiguma kizunguruka mu ntara zose. Twarange rero duca tuja mu nama yari yatujanye yindi, inama yahuza ibihugu vya Afrika n'igihugu c'Uburusiya. Nta kindi, abantu benshi barakunda kwibaza bati mbega baba bagiye gusaba, bagiye gusega. Ihe bambewe tuba tugiye kugira ngo tuje inama y'ingene ibihugu vya rutura vyokorana n'ibihugu bitaratera imbere bikiri mu nzira y'iterambere. Abandi bagacavuga ngo bahengamiye hariya, muga murazi yuko ibihugu vya Afrika byaragiye muri Amerika, biragenda i Buraya, byarahuye n'Uburusiya, byarahuye n'Uburusiya biduherukamwo, turahura n'Ubuyapani, turahura n'Ubushinwa, jaho bukera n'Ubuhindi. Ivyo bihugu biteye imbere mu ntumbero yo gukorana neza n'ibihugu bitaratera imbere, dutegeza kugira ibiganiro tukerekana ingene twokora. Iyo nama rero nayo yagenze neza kuko twaciye turonka n'akaryo ko guhura turi abarongoye amashyirahamwe y'uburere bwo muri Afrika. Rero nka twebwe mu Burundi dusabe turongoye ishyirahamwe rya Afrika buseruko, murumva yuko ni Uburundi bwaca buserukira ivyo bihugu muri iyo nama, ikaba yagenze neza kandi tukaba tubona ko Uburusiya bugiye gukorana bimwe biboneka n'ibi bihugu vya Afrika. Twaravuganye ikindi, twavuganye n'umukuru w'igihugu cy'Uburusiya ni bijanye no kudusahiriza mu burimyi. Baratwemereye yuko babicishije mu ishyirahamwe mpuzamakungu muri rya shyirahamwe PAM, yuko bazoduha ifumbire y'ijya y'ikizungu amatoni ashaka kwijana. Tukaba ubo twasanze Uburusiya bwaramaze kwandikira ishyirahamwe mpuzamakungu n'Uburundi natwe twari twamaze kwandika. Ubu rero tugiye kwishyuza kugira ngo iyo fumbire idushikire vuba kuko ntibikiri muri nankana. Murumva yuko ubu twamaze kubishira mu ngiro. Tuvuye rero mu gihugu cy'Uburusiya twaciye tubandaniriza mu gihugu cy'Ubushinwa. Ico gihugu naho umukuru w'igihugu uretse yuko twari tumaze kuvugana biciye ku buhinga bwa telefone mu gihugu 2021 turaba imigabo n'imigambi mishasha inzego zitowe zizanye kugira ngo bazifate mu mugongo. Twaraganiriye ingene twofashanya, mugabo tukavugana ku matelefone. Ubu rero twarakubonana amaso mu yandi tuvyivuganire tubonana. Umukuru w'igihugu c'Ubushinwa n'umukuru w'igihugu afise ivyimviro nk'ivyo Barundi, ndetse n'Abashinwa bafise ivyimviro nk'ivyo Barundi. Wihweje Abashinwa n'Abarusiya
barafise ikintu bahurije ko n'abarundi mu nyifato cyane cyane ingene bakirana, ingene usanga bafatana mu nda, barafise ibyo bahuriye ko. Rero umukuru w'igihugu cy'Ubushinwa jewe ku bwanje nasanze umenga turahuza kuko arakunda iby'uburimyi cyane n'ubworozi.